c'indirimbo Israeli mbonye ivuga ngo yaratwimanye imyaka ibihumbi. Bejeje gusoma baca bandirimbira igice kimwe gusa kugira ntitujane umwanya, kugira tukubite tubangura duhave tuja kwitegurira umunsi w'ejo. Badusomeye amajambo ari mu gitabo twavugishwa n'Imana Yesaya, ni igice c'icenda bahereye ku murongo wa gatandatu baca bashitsa ku murongo w'indwi, bahereye ku wa gatanu bageza ku murongo w'indwi. Ariko je ndagomba gusoma mpereye ku murongo wa gatandatu ngeze ku murongo w'indwi. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Yesaya avugishwa iby'umwami azovuka ari we mukiza. Umurongo wa gatanu uravuga ngo kuko umwana atuvukiwe duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwiwe buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Indwi, ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo, ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe bibukomeze, bibushigikirize guca imanza zibereye no kugororoka uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete w'Uhoraho nyene ingabo uzoshitsa ibyo. Amena. Turagomba kuraba ayandi majambo duhava dufatanya naya kugira bikunde ibyo tugomba kuganira nanyu tubitahure. Turaraba ayandi majambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, ni igice c'umunani. Turasoma duhereye ku murongo waho wa duhereye ku murongo wa 36. Turasoma uyu murongo umwe wonyene, nta mirongo myinshi dusoma. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ubwanditswe na Yohana 8 umurongo wa 36. Umurongo wa 36 uravuga ngo umwana niyabaha kwidegembya muzoba bidegembya nyakuri. Duca turaba ayandi majambo tugomba gusozereraho ari mu cete uko canditswe nyine na Yohana, ni cete ca mbere. Turasoma cete ca mbere igice ca 5 murongo waho umwe gusa wa 12. Abaririmbyi baca badufasha ico gice kimwe, yaratwimanye imyaka ibihumbi. 5 umurongo wa 12 haravuga ngo umurongo wa 12 haravuga ngo ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo, udafise umwana ntafise ubwo bugingo. Amena. Aya niyo majambo tugomba gusangira, ariko reka maze mbere wanje afashe igice kimwe kivuga ngo yaratwimanye. Aho honyene bazoba bakoze yaratwimanye hama bacasubira.
inshuro ibihumbi ngo kandi babizi ngo n'ejo yaraturamuye n'uyu munsi turi hano kuko yaturamuye. Hariho benshi amatangazo ariko araca hirya no hino. Hari ibihugu byinshi tuguma twumva tukaraba ku marezi atandukanye n'ubu nyene ibiziga benshi bariko baguma bica hejuru, ariko twebwe yaratwimanye. N'ubuntu yatugiriye uyu mwana yatuvukiye, yaratwimanye cyane. Tugomba rero kuvuga kuri aya majambo, ndabasabe tugire ituze mu ndabe kugira bikunde tuze kumvikana, kuko mutariko murandaba ntitwaba duhuza. Ntiwave usamara, kuko niwasamara urahava uteza isanganya uri inyuma yawe, cyangwa uteza isanganya uri imbere yawe. Kandi niyo muteza isanganya uhagura iteza n'abandi, kuko uri imbere y'abandi agonze, abandi bose atari umuntu bagiriwe bagenda bamwisekako, kandi bose bagasanga bagize amasanganya. Twasomye amajambo ari mu gitabo cy'uvugishwa Yesaya ngo ahanura uyu mwana, yaramuhanuye. Hama uyu mwana ngo azaciye igihe kirekire. Nagomba kubwira abavugishwa n'Imana bari hano mwari no koraniro, ntimuterwe ubwoba nuko muhanura ibintu bikamara imyaka myinshi bitarashika. Ngo Yesaya avuga uko hazoza umwana, hazovuka uyu mwana, ngo haciye imyaka myinshi cyane igera ku 700, ariko uyu mwana atinda aravuka. Ntugire ubwoba ngo narahanuye ibi, ngo narabwiye umuntu ibi, mu mugabo ntibirashika. Bitegereze bizotinda bishike, kuko Imana ngo ishobora kunyaruka gutabara, cyangwa ishobora kunyaruka gukora, ngo kuko ni bo Mana bwayo, ngo cyangwa igatinda. Niko Imana iri. Yesaya amaze kuvuga uyu mwana ukugira twebwe tubitahure kandi tumenye uyu mwana. Yaciye atubwira ibikorwa azokora. Aratubwira ngo azoba umujenama, azoba umwami, ngo kandi ubutware bwiwe ngo buzoba ku bitugu byiwe. Yohana agiye kuvuga ngo ubugingo bwamwakiriye, aravuga ngo uyu mwana azoduha ukwidegembya, tuba bidegembya nyakuri kuko twamwakiriye. Turagomba kwakira uyu mwana, turagomba kumwakira. Sinaje kuvuga ibya Noheli, ariko turagomba kurabira hamwe twumve inkomezi za Yesu Kristo ari muri twebwe. Tugomba kurabira hamwe inkomezi za Yesu Kristo ari muri twebwe. Niba muba yuko Kristo ataragushikamo, atari muri wewe, aho uribwira uravuga ati mu mwanya aho baza gusaba ngo badusengere uce uhaguruka kugira ngo badusengere bikunde Kristo aguke mu mutima wawe, akwicaremo kugira bikunde bigende neza. Mu rwandiko Yohana ageze mu rwandiko aravuga ngo ufise uyu mwana ngo niwe afise ubugingo, ngo ariko udafise uyu mwana ngo nta bugingo buhoraho afise, kandi ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzoshika pasi atari wamuyoboye amujana gushikana. Uribwira ntiwakuvuga ngo babwire we wibwire, kuko sinaje kubabwira, naje kukubwira kugira bikunde bigende neza. Uyu mwana umwakire. Ngoma nanjye mu burorero bumiri ndiko ndanasagura umuntu yatarakira agakiza yitwa umupagani, ariko iyo amaze kwakira agakiza bamwita umukristo. Aho stati y'ubuhinzi ibyo yakora ari umupagani, ibyo ashereka, kuko muri we hari uwamaze kwakira. Ibyo yakira umupagani ibyo acahagarika, kuko stati yiwe yamaze guhinduka. Ibyo yahora yambara bimwe by'amayibobo, by'amarumogi, by'ipantaro sinzi ukuntu bimeze, na za mpuzu sinzi ukuntu zimeze, ibyo acahagarika, kuko stati yiwe yamaze guhinduka. Nacitwa umupagani, ubu yitwa umukristo. Akarorero kagira kabiri, umuntu iyo atarashaka, iyo atararongorwa bamwita umukobwa, ariko amaze kurongorwa akaja ku mugabo bamwita umugore. Stati yahindutse. Ikibazo gikomeye cyane kiriko turaraba iyi minsi, ibi bihe turimo,
hariho abantu benshi batagigomba kwitwa abagore, ariko kumva yuko ukiri umukobwa nturarongorwa ntuwitwa umugore, ariko umaze kurongorwa ngo witwa umugore. navuze ati sitati irahinduka. niba wagendana n'abadashoboka twadukobwa tuvuga ibintu bidasheneye, hari ibindi bantu bawinjiyemo badoca bavamo, ahubwo ukaba kubahanura gusa. ariko uyu munsi abamama benshi uri kuraraba ntibakigomba kuba abamama, bagomba kuguma bibereye udukobwa. benshi usanga ingohe baraharuye, abandi basize ibiti ku mushatsi, iminwa barasize yaratukuye nk'inkware, ukiyumvira ati none uyu muntu yaramaze guhinduka. mbese ati we yarahindutse, mbere cyane umukobwa cyangwa n'umugore waraba ukabura cyane. dufise akaga cyane, duteye umubabaro cyane, duteye n'agahinda kubaho tutarakira umwana. biteye agahinda cyane kuba ahantu heza, ukaba mu nzu nziza y'akarorero ariko utarakira umwana. uteye agahinda kurya neza, ukambara neza, ukagendera mu miduga myiza, ariko utarakira uyu mwana. uteye agahinda n'umubabaro, ariko turagomba kumwakira. iri jambo ryasiye wewe ntuhindukize uhava ujana ahandi. oya, iri jambo riko rirabwira wewe wagiriwe amahirwe yo kuba hano. abataje iri jambo riragomba kuryumva kuko ntibari hano. ayo mahirwe yo kuba hano ntayo bagize, ariko wewe iri jambo riri hano ribwira wewe uragomba kumva imbaraga za Yesu ari muri twebwe, apana uturiko ari muri twebwe. ugomba kuzumva izo mbaraga kuko icete Paulo yandikiye abigalatiya 2:20 aravuga ngo nabambanye na Kristo, yamara nabambanye na Kristo ndiho, yamara sije ndiho ariko ni Kristo ari muri jewe. ntabwo yanditse ati yamara ni Kristo ari kuri jewe, ari muri jewe, ari ndani muri jewe. tugomba kuvugana ibyo uyu mwana. ndazi uko benshi turakunda abana cyane kuko ari umugisha. umuntu ku mwana wiwe wihenze ukamukubita n'ikofa akakubona, ngira ngo icyo gisagara ashaka umukristo, ngira ngo kubera ati ubukristo ndashira hirya ku mwana wanje nahetse amezi 9. wewe ntabyo uzi, igisekindira kwa rubase, ibyo ntabyo uzi. turagomba kuganira ku mwana kuko mwese no muhava mu bitahura. uyu mumama rero iyo atacitwa umukobwa, amaze kwitwa umugore, amaze kugera ku mugabo, hari ibintu byinshi bigenda bihinduka muri we. abamama sinira barabizi cyane n'abakobwa, hari icyo bitwa igihe cy'abamama n'icy'abakobwa. ngo iyo ashyize ku mugabo kuko ari isezerano Imana yagiye gusezeranira ati uzobaha urubyaro. iyo ageze ku mugabo arasama, atwara inda. amaze gutwara inda n'uwundi muntu aba yiciye muri we. amaze kwinjira muri we, bya bihe byiwe birahagarara. bimaze guhagarara acatangura kwiyumvira, namba ari umuntu w'ubwenge atahura, acatangura kuvuga ati ngomba kuja kwa dogiteri w'abagore kugira bikunda mpimire arabe ibyo ari byo. ngomba nakubwire Kristo niyakugeramo akakwinjiramo akakubamo, hari ibintu bizohagarara. niba muri wowe hari ibintu bitarahagarara, wumve yuko Kristo atarakugeramo. niba ukirarikiye kunywa ibyo byose biboreza, niba ukirarikiye gusambana, kwiba, kuvuga ibintu bidashoboka, Kristo narakugeramo. uyu mumama acaja kwa muganga, akaja gushika kwa muganga, arabwira dogiteri bwiwe, hama dogiteri akamupimira, agapima. dogiteri amaze gupima aramubwira ati muvyeyi, hariyo umwana aramaze kujayo kandi amaze amezi 3. uyu mumama uravye ibyishimo agira, ndibaza murabizi abantu bibihe bavamo umunezero bagira uteye ubwoba cyane. ngo muri iyo mwanya bakimubwira ayo majambo, we barasohoka, asohoka atabwoba, asohoka twenga, amwenyagurinya kuko hari icyinjiye muri we. aho nyine agisohoka mu bitaro, we batora telefone agahamagara umugabo watumiriza
sheri wanje burya ndi kwa dogiteri ambwiye kariyo umugabo ati agaci atahubwo bantu usohoke ndakubwire neza ntari muri kumwe n'abantu ngomba kukubwira ikintu agasohoka umugabo akaja ku ruhande umugore akamubwira ati yaniniye aramaje kugeramo ubwo yari acamubwira atumviriza sheri wanje uyu munsi w'iki acamubwira ati uyu munsi w'iki kuko n'ibishimo ngomba ndababwira ukuri nimuteye ubwoba n'inzara mu bwonko nimuteye ubwoba n'amajambo bavuga yo mu bwonko nimuteye ubwoba n'ibibazo byose turiko turahura nabyo muriko murahura nabyo uyu mwana twakiriye muri twebwe afise se kandi se bafise byose se ntabwo aterwa n'inzara ntabwo aterwa n'ubukene ntabwo aterwa n'indwara ayibambika kandi n'ibikubaho wowe ntabwo bimutera ubwoba kuko ngo byose arabishoboye nta na kimwe gishikira ku mwana w'umuntu ngo atakibonye kandi aba afise ayo gutabara kandi yatabaye ngo amajambo arahagarara uyu mumama aho nyene niba yagiye kwa muganga ata kagopo afise ari akagopo burya gugopa mama muca wibona ukunda gukiriramo bya bintu ugumucira ugira ngo aba atagafise acagatira aho nyene mu mihana uko aca kugatanga inyinshi yabonetse ntabwo ngomba kunyegeza ntabwo ngomba kugira oya inyinshi yabonetse aca atira ka kagopo atangura kugenda aciragura uwo ari we wese bahuye agomba kumubwira icyo Imana yamukoreye kuko uyu mwana afise se ntabwo ari inda y'ikigendaro inda y'ikigendaro benshi bagenda bazinyegeje akama mu nzu ngo nzovayo mbaguse ngo kuko se ntazwi ariko uyu mwana dufise uyu mwana tugomba kwakira uyu mwana afise se tegura umutima wawe umwakire kuko afise se ntabwo ari inda y'ikigendaro uyu mugore iyo amaze rero gushika mu rugo ngo barababwira ukuri mama muri hano murabizi uyu mwana hariho amezi ageramo pe hariho amezi ageramo akabwira uyu mumama akamubwira ati nguriza hariho abamama b'amanyama hariho abamama bihagarara ashaka abe yibungenze akora mu wendo ariko uyu mwana ngo bagiye kumugeramo aramubwira ati nguriza aho mumama we reka ibikabyo reka kwiyemera ngomba kubana n'amezi 9 bya bindi bagira amanyama twaduhuza wiyambika sinzi ukuntu tumeze ugenda uhenera abantu atoya yeraje genda mu isoko urondere bya bikanzu binini niba uruje kumutayera gushonere igikanzu kinini ayameze 9 ndagohomba yuko tuyabana uri ku mategeko yanje uyu mwana yamaze kugeramo ari ibintu byinshi agucako akakubarira tumwiza tekana ibyo byose ukamaze kugeramo niba ibyo bihugu arabigeramo uyu mwana n'abataza kubuza uyu mwana n'abakakora tereka iki uramwakira ugomba kumwakira ntacyo bitwaye niba iminsi turangije utari bwamwakire ariko uragomba kumwakira niba yambara bya birato muvuga ngo birazimbe bimwe bimeze uko yawe amubara tumodere turatu tugufi ibintu byo kuturagenda uhenere tugirayo ni tugufi ntabindi ni tugufiya ntabindi Paulo yarandikiye igice cy'Abaroma igice cya 12 aravuga amajambo ku murongo wa 2 aravuga ngo n'ibishushanyo by'iki gihe muyamara muhimbiye bose ngo mumenye iby'Imana igomba ngo ibyo nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye bose abantu b'ubu barishushanya abantu b'ubu ntibagishaka kwerekana yuko abakristo usigamo badatosengera hehe aho yo kudatije sengera rugombo centre agacakwa gatinda bikubufu bwanje burahera namba hari cyo naronka amaje kuko ndi umukristo nta kibazo abakinha abantu benshi barahisha yuko bakijijwe kandi tudakwiye kubihisha turagomba kwerekana yuko twakijijwe abantu benshi
umwana mama ndababwira ukuri burya imodoka uko yoba ari kose yogomba ikaba vewiti cyangwa zazindi ariko baravuga z'amamiliyaridi ariko mama nakubwira agaciro k'imodoka ni umushoferi agaciro k'imodoka ni umuntu ayigenza ni umuntu ayitembereza kuko n'umunyene twabona ufise imodoka ngaho hanze twabona umushoferi n'umwe ayizi tugomba gushiramo umurwayi aragupfana tutirukanse kurondera agakinga bamushire ko bagende basuzuma twirukana kuko twabuze umushoferi hariho abantu benshi bari mu ngoro y'Imana bameze y'ikimodoka kitugira abashoferi nk'ema tabarimo uyu mwana tabarimo uguma wumva ibintu biboroga mu ndibiyo kandi byesitoma ukibaza ngo niwe yamugezemo wapi ukabona bagagara ngo nibemera murimo nawe umuntu abunze n'abadayimoni ibidayimoni byaratumye muri we akagagara we nani shima Yesu ari ibidayimoni byigendera tukatira Kristo uyu mwana uko ndasohotse uyu mwana iyo amaze kutugeraho hari ibintu bishika kuri bitanu ariko ndavuga ibintu bitatu uyu mwana twigisha. Ikintu cya mbere uyu mwana aratwigisha guca bugufi. Uyu mwana iyo amaze kumwakira akwigisha guca bugufi. Iyo utaraca bugufi uyu mwana ntabwo aba akiri muri wewe ntawe ubarimo kuko abaje kumugeramo akwigisha guca bugufi, akwigisha kugenda buke buke pore pore buke buke uko yamaze kumugeramo. Niba wumva muri wewe yuko utigenda ugara ukabona yuko usumba abandi ukabona yuko urengera abandi, Kristo narakugeramo narakugeramo. Ukibona yuko ukwiye kubwira abandi ijambo bagaca bicara bakagukomera amashyi, Kristo narakugeramo. Abo Kristo yagezemo Pawulo yarabivuze neza, arabivuga mu Bifilipi 3:7 aravuga ngo ariko ibyahora bimbera inyungu ndabyiyumvira ko ari ubuhombe bwa Kristo. Bijya byose byakubereye inyungu zandaya mugendana bya bindi byose ibyo byose bitegeza kubera ubuhombo kuko Kristo yamaze kuvugeramo. Ngo Kristo yigisha guca bugufi. Niba utaraca bugufi ukigenda muri byo barabara ubwaro muri intare waronkana 500 ugaca ushaka abagore bose mu rugombo babone n'abana babo bose ngo nuko ufise 500 uraca bugufi ntabwo uramenya gukoresha amafaranga. Iri jambo ryo guca bugufi ngoma n'abashingira intare gatoya ariko nasozera icavuga ibintu bibiri gusa nsozera ngoma n'abashingira intare kuri jewe hari imyaka narabayemo Imana igirira neza. Imana maze kugira neza ndakorana na Ritera rigishika aha mu rugombo kandi by'ukuri nagize ikiganza cyiza ndakundwa n'abavietnamien cyane nta mashuri mfise ni 8 gusa mugabo barankunda cyane ndetse n'igihugu cyose bakumva izina Celestin Rugombo c'Itoki bakiyumvira ibyaryo bakabura gushika naho babwira mukuru wanje akorera abantu mu Rutana baramubwira ngo duhemene wanyu tumugure kugira ngo adukorera kuko twumva amateka yo muri limitere yuko hambaye cyane. Ariko Imana yari irangorera ntabwo nari bwamenye guca bugufi. Nabona yuko amafaranga ariko araza nkacabona yuko nageze mu ijuru nkacabona yuko ahubwo je ndi gihanganje. Narakunda ijambo kuvuga ngo hari abantu batazi kuruhundira iryo jambo ndagibuka narakunda kurivuga cyane. Hama ndagendererwa n'Imana, Imana irasanga jewe irasanga ndi mu nzozi irambwira amajambo irambarira ngo niko nakugeza ku yindi ngazi ariko nturaca bugufi ugomba kunyubaha jewe uhoraho. Ndaje ndabikubite byose nakubabikije byose nkubite ndakwereka uko nduhoraho. Yarabikubise ubu naraciye bugufi ndazi guca bugufi cyane cyo nawe uragomba guca bugufi ntabwo ukibona ugira isuku cumbisha kumwe ca bugufi kuko data nuko kumwe azobipaka byose hama gushire kuri zero usigare wiyagisha gupanga. Ca bugufi wumve yuko ingomezi za Kristo ziduha guca bugufi. Icya kabiri ngomba kuvuga isano wakivuze ingomezi za Kristo
zitwigisha kwambara. Iyo umaze kwakira Kristo ugiye mu isoko uramenya impuzu wambara. Ibi bintu ndakunze kubivuga kandi sinzoreka kubivuga pe. Ndazi yuko benshi bacabanguka ngo yamara abivuze oya nimureke tubivuge. Nimureke tubivuge, tuvuge ibyo Kristo yana. None abana beza ni bafise, n'abagore beza ni bafise, n'amazu meza ni yafise. Nimujya neza, nimureke rero tuvuge Kristo, tuvuge n'ibyo yana. Birateye agahinda ugasanga by'ukuri umumama w'umuntu akijijwe yinjira mu ngoro y'Imana yaje kumutayira ibyo kurabanga ati tayiri yeranje iki kintu uzokivuga ariko izopfa kimezemo iyeranje impuzu yishonere neza usiga ukuboko kumwe aho uhare uku hamaze n'inziza n'uku aho hose uhare. uyu mwana mbyabaje kutugera amatwigisha kwambara atwigisha kwambara ugaze mu isoko ucumenya ati ndambariye nizohesha Imana icubahiro. Umuntu abahereza akantu kamwe yumvise aho kantu kakunda kunyigisha cyane ngo abapapa bamwe bari bagiye gusenga binjira muri kwasiteri. Ndibaza mwese bamaze kugendera muri kwasiteri hajya imbere impande ya shoferi hari agatebe. Ako gatebe sinzene kameze kicarako abantu baburiraniwe ugira aho wegamira ugenda ufashe umugongo nangwa uja kure ushikayo wawe hari naho uhagarara. Bamaze kwinjira muri iyo modoka bari bagiye gusenga ngo bagaze imbere uwundi mukobwa babona umukobwa imbere. Uyu mukobwa ngo yari yambaye ukundi kuntu pe kandi nawe ngo yari afise Bibiliya yaragiye gusenga yiyambariye akajipo kadashoboka. Babona arabahagaritse amaze kubahagarika shoferi ati banza byose kuzuye sigaranye kano gatebe nyene niko sigaranye. Umukobwa ati none ndareka kuja gusenga kandi ariyo modoka yose ikanyeranye ndabagiye gica kandi agatebe rero kimbere mu kukicarako n'ubuhinga imbere yo kukicarako n'ubuhinga ukuguru kumuraguza ukagira ukundi ukamanura. Abantu baje kuja amazi ya pasiteri nuko nyene wa mukobwa baje kwicarako kagahuzu nikategerezwa kuduka abo karamanutse aho hose asigara hejuru aragenda. Mugabo uko bagenda wa mushoferi agiruka baba papa bari inyuma n'abamatama bagaruka umushoferi asetse ututugorondere tw'impande y'ibarabara yakubise ya modoka bari baratumiza shoferi hagarara kwe tugiye gusenga ibyo nibi kuri kuratuzanamo. Umushoferi bahindukiye n'umujinya mwinshi barabara ngo nibiki ngo ntumeze ntabwo ubona ngo ntabwo mubona ngo ndamubwira abantu bambare neza bikwize ushobora kubona utambaye neza ucuza n'ungaye imbere kurema n'umujipo uri kurahira abantu abo uwo baranamenye ubwenge musigaye mugenda mutambara mucamushira ngo ngaye imbere baba barateye agahinda. Uwakiriye uyu mwana atagendana amenya kwambara. Icya gatatu cyambuga cyane make ndangiza. Icya gatatu uyu mwana amaze kugeramo hari ijambo bitwa guhugwa. Nibaza ni guhugwa twese turagize guhugwa biza gukurako. Je narakunda akabare pe sinzi namba rimwe bw'inabibwiye narakunda akabare kandi narakunda akabare pe uko nataha amajoro narakunda akabare cyane ariko imyaka ibaye 3 akabare sinzi umuryango. Narahagaze ahantu niko nasoze nacamuge cyane make ndangiza. Narahagaze ahantu hari bashaka inyama mbonye udufiriti bariko barakaranga n'akanyama mbona gasa neza ati mbonye ukeza akanyama n'udufiriti ndagenda ndokesha inyama zibiri maze kokesha inyama zibiri mpagaze impande hafi aho bokerereza ntabyo nari nitaye kuraba kuko nari ishoboje nari no gumenga nazengera n'umashaka n'akaboga magarara hafi yambagura kugira ngo ari uri kwarosa nyabutse kuba ari ahantu ariko ndaje. Mugabo mpagaze n'umuntu ari nyuma yanje ntashobora kubona arambwira ngo uhagaze ni hehe mindukiye inyuma ndamubura arasubira arambwira ngo soma ibyandiko byanditse inyuma somye mbona ngo ba naciye mbwira uri kwarosa inyama y'umuriro wawe ntabwo kaze cyane wase kuhutiza izo nyama rindira abantu bazibaha udaciye biransi niko ndakorana n'umwanya barantelefone yabonye niruka nk'uwasaze kuko Kristo ari muri jewe yaranze uko mbahura ku kabare kuko hari impamvu. Cyakana nicyo cyanyuma mama ndagezeho baca baza kudusengera
kugira bikunde twakira uyu mwana. Uyu Kristo twakiye ari muri twebwe aratanga icyubahiro cyane. Imana yikoreye mu kuri kugororoka bitanga icyubahiro, kandi ngomera kubwire niba yikorera mu kuri atamanyanga irakuduza uva ku ngazi uja ku yindi ukuri mu kuri uriko urayikorera mu kuri. Imana itanga icyubahiro. Hari abantu benshi ari mu mashegero barahatandukanye basizweho na bene wabo kubera ari bakanaka bashirwa ko n'amafaranga bicaye ku ntebe ubu ariko basize ko n'abandi. Ariko ngomba nakubwira Kristo wacu araje akwicaza ku ntebe ari wakwicaje uko atanga icyubahiro. Uyu Kristo twakurikiye atanga icyubahiro. Ngomba kurangiriza kuri aka kantu abantu bafise uyu mwana ndagatanga n'ubundi ku mama y'umwungezi. Nigeze kuja ahantu muri Oberi ndahurira n'umuntu. Uyo muntu yagomba kurondera yariko ararondera sepasi, ariko uwo muntu araraba ati none kugira jewe mbone ingene noshika muri Oberi. Icyo gihe hari abantu benshi, hari itariki ya 14 15 ya nyuma muri Oberi. Utagiye kare muri zitatu usanga hari abantu benshi cyane, urashobora gushika saa 4 bakakuganira ko ukawanyuma. Mugabo uyu muntu araramba kibone cyo kugira hajyana ndahave n'umba nifatikize iki. Umudamu we yari yibungetse acatora umudamu aramara tugende kugira ngo bana babwire bantu b'Imana. Umuntu afise Kristo muri we, umuntu atwaye Kristo yibungenze Kristo, uyo muntu ageze hose aregerwa. Mageze aho hantu hasanga abantu benshi, ariko urabona ngo raba gusa umudamu yibungenze muragoma yirekure hano abagabo bari baratireka kabisi yo papa mubise ntangorane kukirenga. Abantu batwaye Kristo barubashwe aho bageze hose bavuga kirengana nibakugira uwa mbere kuko atanga icyubahiro. Amena. Atanga icyubahiro kandi yaguhaye icyubahiro nawe kumanura nawe ukora ko nta umanura pe. Ukamutunganyiriza haba arengana yaribwira uko yari kumwe n'uwibungenze amaze kubiraba acara agati nimureke. Hari ibibazo rero bitatu tugomba gusengera. Ibibazo bitatu Kristo ariko arakubaza aya majambo. Mbe urumva waramaze kumwakira mu bugingo bwawe? Mbe niba waramwakiriye hari icyo amaze guhindura mu bugingo bwawe? Niba utaramwakira ariko arahamagara ngo yino umwakire hama bikunde bigende neza. Nta handi tubonera amahoro, nta handi tubonera gutabarwa. Iyi si irarushe cyane, ariko abamenye Imana bama bagira ibyizigiro kuko babana nayo ikabaremesha ikababwira ati ihangane ndaje gutabara. Ariko abari mu isi ibyo ntabwo bumva. Abumvise ijambo ry'Imana, Imana ishishikare kwandika